Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari no yanyu Umuhuza TV. Uyu no mwatugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigizwe ko kuri no munsi igenekerezo ya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 namako tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko kuri uyu munsi igenekerezo y'18 ruheshi umukuru w'igihugu nyecubero Varisito ndayishimiye ariko arahimbaza imyaka 3 yose amaze ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi abene gihugu bamushima baramukeza ku buryo ubugaragara. Ni byinshi umukuru w'igihugu nyecubero Varisito ndayishimiye yakoze muri iyi myaka 3 amaze ku butegetsi harimo gushira igihugu ku murongo no gusubira kugiha isura nziza mu makungu. Yarumvise kandi amarira y'abasirikare n'abapolisi bari bamaranye igihe kubera umushara muto bari bafise. Nako kandi yari ariko aragerageza kunesha kakarwi kabigize ibihanganye bavuga ko bagendera mwiragi rya sogo bari barapfukamye abene gihugu munda bari yagiye itunga ry'igihugu bonyene aho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buteza imbere igihugu ahubwo ngo bwateza imbere ako karwi k'ibihanganye kari karongowe na generali Arengiyome Bunyoni. Hari n'abadatinya kuvuga ko President Ndayishimiye ivyo ariko harakora bigaragara cyane ngahubwo yoba yarabuze abamufasha mu bikorwa vyiwe byo guteza imbere igihugu kuko ngo abenshi bari muri iyi politike ari bakaboko. Nako kandi Faustin Ndikumana yarongoye ishirahamwe Parsemo nawe hari ivyo yashikirije cyane birabana n'uyu munsi umukuru w'igihugu nyecubero Varisito ndayishimiye ariko arahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi tukaza kubigaruka ko ku buryo burambuye mwidonido yano makuru. Mbere yuko tubageza ko birabana n'umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye mu gihe rero hari hegeranijwe amafaranga arenga miliyoni 320 mu minsi ibiri ku magenekerezo ya 15 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu mazone yose y'intara ya Muramvya ku igenekerezo y'17 hari nawo wari umunsi wa nyuma ku banyagihugu bipfuza guhinduza inoti z'ibihumbi 10 n'izibihumbi 5 hegeranijwe amafaranga arenga gato imiliyoni n'ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Ico gikorwa cyo guhinduza inoti z'ibihumbi 10 n'izibihumbi 5 carangiye neza mu ntarango ya Muramvya nkuko vyemezwa n'abajejwe intwaro muri iyo ntara aho ku munsi wa gatandatu igenekerezo y'17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 haba mu mabanki no mu mazone yose nta bantu bahinduza amafaranga bibonekeje ku bwinshi. Mu minsi ibiri ku igenekerezo ya 15 na 16 ruheshi hari hegeranijwe mu mazone amafaranga arenga miliyoni 320 aho nyene ku munsi w'ejo heze hari nawo wari umunsi wa nyuma hegeranijwe umiliyoni n'ibihumbi 100. Uyu munsi rero abategetsi bakomakomeye benshi cyane bigize ibihangange bakaba bavyutse bari mu marira atagira uko angana kubera ibihera banyagije mu mazu yabo byari bimaze guhinduka ibipapuro. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhaye ikaze mwidonido yano makuru. President Varisito ndayishimiye arakwije imyaka 3 arongoye igihugu c'u Burundi. Ni kenshi akunze kuvuga ko yasanze igihugu carapfuye. Hariho ivyo amaze gutangura guhindura, hari ivyo yashoboye ariko nibindi ibikibandanya. Hari byinshi abarundi bakimwiteze ko nkuko bigaragara mu bikorwa arangura afashijwemo n'umushikiranganje wa mbere yishiriyeho Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca. President Varisito ndayishimiye agishika ku butegetsi benshi babona ko benshi mu CNDD-FDD cyane mu karwi k'ibihangange babona ko bagiye kumukoresha mu nyungu zabo kuko ari umuntu akunda gukora ibintu mu gaciro ntangere ariko akabanza kukuburira
siko rero vyagenze ko bari bavyiteze canke se bari bategereje ko bamukoresha nk'igikoresho cabo, ahubwo wewe yatanguye kubegezayo buhoro buhoro, aho yahereye ko ari umushikiranganji wa mbere arenga iyome Bunyoni, hari nawe bivugwa ko yararongoye ako karwi k'ibihangange kumva ko kagomba kwihagira amatungo ya leta atawundi abinjiriye. Ivya mbere yakoze harimo kugerageza gushira igihugu ku murongo no gusubira kugiha isura nziza mu makungu. Ibi biragaragara cyane mu makungu, aho umukuru w'igihugu nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye amaze kuzezwa amabanga agiye atandukanye yobaha ku mugabane wa Afurika. Aritabiriye inama mpuzamakungu zagiye zirabera mu bihugu bitandukanye ndetse no mu migabane ya kure, nk'inama yabereye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Yaranagiriwe icizere kubera ingene ariko arubaka imbaraga, ingene ariko arashira imbaraga mu rwaruka rw'igihugu c'u Burundi mu kuruhimiriza kwitunganiza imigambi y'iterambere, aho kuri ubu ari nawe ajejwe igisata kiraba ivy'urwaruka ku mugabane wa Afurika, akaba yarabitorewe mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Nako kandi umukuru w'igihugu nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye kuri ibi birabana no guhahereza igihugu isura nziza mu makungu. Mu gihugu c'u Burundi harabaye inama zikomeye cyane, aho habanje kuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, bitarigeze bibaho mu myaka 8 yari iheze. Mbere abakuru b'ibihugu bose bagize akarere ka Afurika y'ubuseruko barayitabira, yabereye i Bujumbura ku kirimba kwa Ntare. Nako kandi yakiriye indi nama yarimwo umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu Antonio Guterres. Bikaba binategekanijwe ko hari andi manama menshi azobera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ica kabiri yakoze ni ukumva amabururwa y'abasirikare n'abapolisi bari bamaranye igihe, maze bongera imishahara ku rugero rushimishije. Ni nyuma yaho muri uku kwezi igihe arengewe muri uyu mwaka murantunga, igihe arengewe Bunyoni yafatwa, hahise hongezwa imishahara y'abasirikare batandukanye. Bamwe bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba bikoze kugira ngo abasirikare batazogumuka bakaja ku ruhande rwa arengewe Bunyoni, ariko mu babikurikiranira hafi bavuze ko hari akarwi k'ibihanganye kari karihagiye amafaranga yashirwa mu gisata c'igisirikare ndetse n'igipolisi, bigatuma amafaranga y'abasirikare ataduzwa. Vyaravuzwe, vyatangajwe n'abasirikare n'abapolisi ndetse n'abandi bakora muri ico gisata c'umutekano no kwivuna abansi ko umukuru w'igihugu nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaradugije umushahara wabo inshuro zibiri. Ngo uravye nk'uwahembwa ibihumbi 65 akaba yarahawe ibihumbi 130. Ico akaba ari ikintu cashimishije imiryango myinshi ndetse kinahimbara abanyagihugu benshi batandukanye, yoba bari mu gihugu n'abari mu makungu, kubana n'ico gisata citaweko. Ica gatatu ni ukugerageza kunesha umurwi w'ibihangange bavuga ariko ijana, harimwo n'uwahora atinyitse cane Generale Arengiyome Bunyoni. Benshi babonye ivyo Bunyoni yatanguye kuva kera akora CNDD-FDD gifata ubutegetsi, kuko ari no mu bantu bajejwe amabanga agiye atandukanye, yaratwaye ubushikiranganji butandukanye, mbere aba n'umushikiranganji wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi, aho yakuwe mu mwaka 2022 mu kwezi kwa Nyakanga. General Arengiyome Bunyoni rero uyu afatwa nk'uwari hejuru mu bihangange byose vyari vyumva ko itunga ry'igihugu ari rwavyo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu guca intege uwo murwi yafashe General Arengiyome Bunyoni aramupfunga, ndetse atangura no gukurikiranwa ko ivyaha vyinshi yagiye arakora. Kuri ubu akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Hari n'ibindi bihangange vyagiye bifatwa ndetse navyo bikabazwa n'iperereza, kandi vyari bizwi mu mabanki atandukanye, aho mbere hari bamwe banabaye abakozi b'iperereza, aho twavugamo nka General Gabriel Nizigama batazira Tibiya ndetse na Colonel Alfred Innocent Museremu, we uyu yavuzwe mabi menshi atagira izina, nawe yarasambishwe. Colonel Desire Uwamahoro akaba apfunzwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Nako kandi havuzwe ko muri iri bohero icumba cari caraturiwe n'umuriro mu mwaka uheze, kuri ubu kiriko kirubakwa
aho ngaho mu ibohero rya Gitega, bikaba binavuga ko hari ibindi bihangange vya bigiye gufatwa mu minsi iri imbere. Muri CNDD FDD harimo akarwi kari karigize ibihangange bavuga ko bagendera kwiragi rya sogwa, abo bose rero ngo bakabona ko Perezida Varisito Ndayishimiye yaboboza kwirira amahera yabo batekanye. Icyatangaje abantu benshi n'ingene umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye abo bose yabagabishije ko amahera baba baranyegeje muhira iwabo bayajana ku mabanki, kuko umunsi umwe bazovyuka bakisanga yahindutse ibipapuro. Benshi aha ntibavyumva bavuga ngo ariko arafyina, ariko bose babibonye kuri uno munsi bazinduka bafise amamiliyaridi mu mazu yabo, banyegeje mu mazu yabo, batinye kuyajana ku mabanki atandukanye kugira ngo batabazwaho bayakuye. Bavyutse basanga amahera yabo yahindutse ibipapuro. Ni vyinshi umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ariko harakora. Reka tumukeze kuri iyi ngendo afise hamwe na leta yiwe irongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervas Nderako buca biragaragara koko bari ku kivi. Ni mu gihe Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parsem yavuze ko hari vyinshi bikigoye Perezida Varisito Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Ni mu gihe rero akaba yarabitangaje kuwa gatanu w'iyindwi mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha amakuru, yamenyesheje ko abo umukuru w'igihugu azize amabanga bagira kumva za politike kandi usanga batanabishoboye. Muri ico kiganiro Faustin Ndikumana arakengurutse ibintu bibiri vyiza vyakozwe mu vy'ubutunzi mw'iki kiringo c'imyaka itatu Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Icambere nikijanye no gutunganya ikoraniro rijanye no kwerekeza Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2040 nk'igihugu kizoba cifashe, nayo mu mwaka w'ibihumbi 2060 Uburundi bukazoba ari igihugu giteye imbere. Kindi Faustin Ndikumana ashima ngo nikijanye no kuja gusaba imfashanyo mu kigega c'CFMI, aho ayo mafaranga azoza gufasha mu bijanye n'amafaranga mvamakungu amaze igihe ataboneka mu gihugu. Ngibi rero ivyatangajwe na benshi bagiye batandukanye, nawe gira ico ushikirije kuri ibi bikorwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye amaze kurangura muri iki kiringo c'imyaka itatu amaze ku butegetsi. Ndabukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire.